kacu gahugu keza sagwa mahoro mubawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye niwatembagaye iyakuremye irakubona katika teretswe n'Imana kadahenurwa n'umuyaga esagatutu kawe Burundi kw'isi yose naho nagasanze mu gitondo izuba riserutse ubwiza bwawe boraba kumugoroba inka zitashe imaniruruka ikavugezagira gahugu kacu kiteka morekira intambara abana bawe bagukunda uzogusanura uguteza imbere esitoto ryawe Burundi amashamba n'udusozi ipampa ryiza n'icayi ciza n'ikawa nziza n'itunga ryawe ibiyaya imyonga n'inzuzi ibiyaga Tanganyika ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe mu gitondo ca kare cane abana bawe bagenda ku mirimo ese ubabonye bariko bakora banezerewe birahimbaye dushimiye rero intwararumuri tumaze tugendera tutibagiye mwivuye ku mutima muze kudushikirira nyir'icyubahiro mu kugihugu cyacu cyiza cy'u Burundi General Major Patrice Ndayishimiye Tanganyika Hospital duhereye kuri jewe nyene umuyobozi mukuru ndiko ndavuga hakaba na promoteur wa Tanganyika Hospital n'umunsi kwa tashwe gushika Dr Abayo Jean Pascal nabo nyene yarutumye mutubwire muti arabashimiye cyane barabashimiye cyane ukungene muguma mubashira ku mutima natwe tuzobatetereza tuzobandanya kwitaba iterambere ry'igihugu iterambere ry'abene gihugu murakoze